inzira yo gusohoka muri ibyo bihe nayo nta yindi uzushaka kugenda urabe nta yindi no gukora cyane niyo nzira yonyene ihari yo gusohoka mu bintu uburimo. Rero ndababazwa n'umujene ashobora kuja ngaha kidodomba ngo hariho crise ufise amaboko ufise iki ugasanga wanashimutunze telefone nziza cyane ugasanga umuntu ariko aridodomba atunze telefone miliyoni 3 miliyoni 2.5 kureka iyo telefone yawe udashobora kuyibyazamo umusaruro. Bana ko bora bino video mu byandika ahantu nta myaka 5 bizotwara Uburundi butabaye igihugu gikomeye cyane. Ibi ndabivuze nisunzikoze kuko indongozi niwo muti w'ibibazo byose. Indongozi ziradutwara zikagerageza no gukemura ibibazo dufise. Ntimugire ko bino bintu batabibona no. Igihe rero kizoba cyane kizogera kugira ngo ibintu bitangure kugerane kugenda neza cyane. Yes, turamukije cyane abantu mwese mudukurikirana haba mu Burundi canke hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Uno munsi nje tuvugane muri rusangi. Mbere yo kwanza mbanze nipfurize amagara meza abantu badukurikirana. Uno munsi nje tuyage ubuzima bw'igihugu muri rusangi. Uno munsi nahisemo ko bakorera umwihwezo w'ubuzima mu Burundi turimwo uyu mwanya. Hari abantu benshi duhura bakasanga ko ari doga ngo hari crise hari inzara hari iki ngo CNDD-FDD yadukenesheje Evariste yadukenesheje. Nagomba just tuvugane kino kintu kugira ngo iyi mentalite abarundi dufise kugira ngo tuyikure mu mitwe yabo. Ego nivyo nje uno musi tuvugane ni just kiyago hama abafise ico bavuga namwe bashaka kuja muri commentaire mukagira ivyo muvuze. Icambere rero noherako nuko tukwiye kumenya bino bintu. Uburundi twarabayeho imyaka myinshi dufashwa na hariya aho amafaranga menshi twakoresha mu bisata bitandukanye. Nuvuga gute fond budgetaire amafaranga yakoreshwa na leta kenshi yava hehe yava mu mfashanyo guhemba bigisha kugura imiti ibintu byinshi gose wasanga turiko turafashwa n'ibihugu ibi by'ibitoro kugura ibitoro wasanga mu bisanzwe Uburundi ata amafaranga bw'isopa gasanga bubayeho kumfashanyo ariko ugiye kubiraba nubwo abazungu badufasha kenshi na kenshi burya nta rukundo baba badufitiye baradufasha kugira ngo nabo nyene bunguke. Ntibashobora kunguka mu nzira ubona ariko barashobora kunguka n'inyuma y'imyaka 5 ugasanga wowe amafaranga baguha ntaco yigeza kumarira sivyo. No kuvuga iki rero twe turabayeho kuva 2015 ndavyibuka sivyo no mutrompa va 2015 habaye manifestation nibuka ko twaragiye mu bihano bikomeye cyane. Twaragiye mu bihano bikomeye yaho amafaranga mva makungu bahora baduha bayatwimye. Ibi rero abazungu barabidukoreye kugira ngo bashobore kunaniza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kiretse ko atari umuntu numwe ayobewe ko uyu mugambwe batamye bawifuza kuva kera. That is why bari badufatiye ibihano. Bari bazi neza ko niba dufatira ibihano CNDD-FDD nta matora izo kwitegurira nta nukuvuga ubuzima muri rusange bw'igihugu babona ko umenga ntaho. Ico gihe ndibuka ko twaciye dutangura ubuzima bwo kwigwanako kugeza n'isaha turacigwanako. Rero nagomba mbwire abarundi bene wacu mudukurikirana haragizeho duhindura mentalite. Murabe nta bihugu namwe mu byateye imbere bidaciye mu bibazo bikomeye cyane. Ubundi bibazo turabijamwo kugira ngo twige how much dushira kubisohokamo. No musuri mu kibazo ntibisugura ko ikibazo kigumamwe. Oya no musuraje mu kibazo ejo
ukazoba waragisohotsemo umeze na uri strong cyane. Nivyo rero abarundi muri rusangi turiko turabamwe. Namba uri umurundi, je ndibuka ku ntwaro ya nyine cubahiro kuva 2020, abarundi benshi baraguze amamodoka. Bo umurundi yitahuye baraguze imodoka, abarundi benshi bitahuye. Uyu mwanya hari abajene bashobora kuba bari mu maekivara y'amamiliyaridi. Bisaba kwitahura, nubwo bisaba gukora cyane. Rero turi muri systeme yaho ari gukora cyane gose. Apana mwe vya kera ushobora kuryama ukivyukira saa yine ukagenda. No, turi mu buzima my friend, uzurabe ibihugu by'abazungu why biteye imbere cyane, barafightinga, barakora gose. Hageze yaho rero duhindura mentality, tukamenya ko ubu buzima butizana, ubuzima no gufightinga no gukora cyane. Mu buzima nta tombora ririmo my friend, mu buzima nta tombora na rimwe gigera rihaba, kandi ubuzima ntimwigera buba chance. Ubuzima urabukorera, urabugwanira, maze kubugwanira Imana igahezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Rero sisende defte yazanye crise, Evariste Ndayishimiye yatumye crise iba. No, iyi crise mwibuke neza ko tubayeho ibihe birebire byinshi tudafashwe, tutaronka amafaranga nkajya u Rwanda. Reka ndabakaruro ka hafi. U Rwanda igihe bafati ibihano mu minsi yahera, warabonye ukuntu n'abagira mariage babashize kikori, warabonye ukuntu ubuzima bwari butanguye guhinduka, sibyo? Ahubwo dushima Imana neza ko twebwe abarundi turi ngwanye, dushobora guca mu buzima nk'ubu, ubuzima bwo kutabaho utagira igitoro, ubuzima bwo kutabaho ifaranga mva makungu yarabuze, mugabo malgré tout tukihagarara ko tugakora ibintu tugatera imbere, sibyo? Icyo ni ikintu dukwiye kwishimira. Rero ikindi kintu ngoma mpanura abantu, ntituze tubeho ubuzima bwo kwidodomba. Uno munsi ushobora kuraca mu bihe bitoroshe, ariko reka kwidodomba my friend, ni wige inzira yo gusohoka mu ivyo bihe, sivyo? Inzira yo gusohoka mu ivyo bihe nayo nta yindi uzoshaka kugenda urabe, nta yindi, no gukora cyane, niyo nzira yonyene ihari yo gusohoka mu bintu uburimo. Rero ndababazwa n'umujene ashobora kuja ngaha kidodomba, ngo hariho crise, ufise amaboko, ufise iki, ugasanga wanashimutunze telefone nziza cyane, ugasanga umuntu ariko aridodomba atunze telefone miliyoni 3, miliyoni 2.5. Kuri iyo telefone yawe udashobora kuyibyazamo umusaruro. Kuri iyo telefone yawe ariyo kwifotoza udufoto ikiniki udashobora kuyibyazamo umusaruro, sibyo? Tureke kwidodomba bene wacu, tureke kwidodomba, twige inzira yo gusohoka mu bintu tuba turimo buri munsi. Rero tubayeho ubuzima bwaho hari abantu abansi b'igihugu batwifurije kuba mu buzima bwizere, kuba mu buzima budasobanutse, kugira ngo abene gihugu, je ndibuka igihe badufatira ibihano kwari kugira ngo bananize leta, ababene gihugu bashobore kugira nte kugumuka, kuja mu barabara bagirente. Ariko abarundi baramaze gutahura, abandi baramaze kwitahura ko umuco w'ikintu si ukugumuka. Oya, umuco w'ikintu ni ukuja hamwe, mugakorera hamwe, hama mugatera imbere. Birambabaza cyane kubona umujene ariko aridoga. For sure ibintu byo kwidoga tubiretse. Rero twaragiye mu buzima butuma abantu benshi bari bafise inyungu zabo. Muribuka neza ko Uburundi buri mu bihugu vya mbere vyanse ubutinganyi. Byo n'ibihano byari bigiyemo. Hari ama proposition y'abazungu twagiye turanka bivanye nuko igihugu cateye imbere canke igihugu cashize imbere Imana. Ngomba ndabereke ibintu kimwe canke bibiri kizokwereka ko mu Burundi burya dushobora kuba turi abantu bakomeye. Ngomba nse n'abantu n'umuntu atanga conseil ku bantu bidodomba. Murabe Uburundi by'ukuri ntaworeka kuvuga ko turi mu buzima bugoye, ariko nagomba ndabaremesha cyane. Ikintu kigira intango kikagira n'iherezo, n'iherezo. Mu Burundi abantu ko bora bino video mu byandika ahantu nta myaka 5 bizotwara Uburundi butabaye igihugu gikomeye cyane. Ibi ndabivuze nisunziki, igihe badufatira ibihano twarashoboye gutegura amatora,
kugeza isaha abakozi ba leta bose barahembwa kandi nta gihugu nta kimwe twagiye kuvogera, nta gihugu na kimwe twagiye kubuza umutekano, abarundi bose baravyikoreye. Abantu bakurikirana imbuga ngurukana bumenye mwarabonye intahe y'umukozi w'Imana yitwa Gitwaza wo mu Rwanda, avuga ko Uburundi buzoyihanga rikomeye, umunyamafaranga wa mbere karamubona ari mu Burundi, yaravuze ibintu byinshi. So ino video rero ndayikoze kugira ngo ndemeshe imitima y'abarundi tureke kwidodomba, ahubwo duhiga inyishu yo kwidodomba. Burya kwidodomba siyo solution y'umuti canke ibibazo wowe ufise, no. Uyu munsi ushobora kuba uri kuraca muri situation itameze neza, ariko fight for tomorrow wana kubereje my friend, ibintu bizogenda neza cyane. Koresha ubwo wanashima ubunya ubuzima bwaroroshe, ufite telefone nziza y'ibyaza umusaruro, sivyo? Yabitu ushoboye gwana kora twubaka igihugu, tureke kwama twidodomba, tureke kwama tubona kumenga ibintu byaturangiriyeko, sivyo? Ibi bintu byose turiko turacamo nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidaciye mu bibazo nk'ibi. Mubandanye mu fightinga, mubandanye mukora, mubandanye mushigikira indongozi. Ndasubiyemo mubandanye mushigikira iki indongozi, kuko indongozi niwo muti w'ibibazo byose. Indongozi ziradutwara zikagerageza no gukemura ibibazo dufise. Ntimugire ko bino bintu batabibona, no. Igihe rero kizoba cyaye kizogera kugira ngo ibintu bitangure kugenda neza cyane. Umurimye narime yivuye inyuma, ucapa nacape, aba influencer ni mu influencing. Umuntu wese muri domaine yiwe, umuntu wese akore ico agizene ico ashoboye. Eje ibintu bizogenda gute? Bizogenda neza cyane. Kandi rero ubuzima bwo kwidodomba ndagarutse kano kanuma ndagasubiramo. Ubuzima bwo kwidodomba sibwo. Ubuzima bwo kwidodomba bukubuza imigisha, sibyo? Dukore dukunda igihugu. Hari abantu benshi ngaha anya kubera inzara ugasanga ari karatuka igihugu, ngo kana karaturiye ukibagira ko mu ico gihugu uridogeramwo hari umuntu yagiteyemo imbere, sivyo? Cawiga ujya muntu yabigenjeje gute kugira atere imbere, sivyo? Cawiga ujya muntu yabigenjeje gute kugira atere imbere. So turakunda cyane ya register impanuro. Ushobora kubona ufise idea wawe cyangwa ufise ibyo gomba, kubera ni ikiganiro nakoze bivaye n'ukuntu ejo narahantu mbona abantu baguma bidoga kwidoga si wo muti. Ndabikoze kome ijwi giwacu rigera kure, mushobore nawe ufise icyo uvuga cyangwa ufise icyo uterera, urashobora gutanga ngaha muri commentaire ukavyandika ati byogenda uku meze uku nuko. Hamikiro je nohereza akunda babwira nuko twakunda igihugu mesheri ami, nuko twakunda igihugu twagikundisha abandi. Kino gihugu twagisigiwe na basokuru, kino gihugu nta bandi tuzogisigira, n'abana bacu n'abana b'abana bacu, nta bandi bantu tuzogisigira. So turabakunda cyane. Utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira